donc uvuga ati nubwo no umugore nkabyara nta ngorane biteye byara nta kibazo none wowe hayo niteka ari nababura nta na kimwe je nta na kimwe Amiga misi nayo yari hatari gusa nibaza kandi bisanzwe umuntu aramenyera rega ko bana n'ikintu ati bakakimenyera Isaac TV Hello abakunzi ba Isaac TV mumeze neza je ndameze neza nuko mubibona ni kimwe ku kindi hama ndabandanya ndabipfuriza Noel nziza kuri mwese n'umwaka mushasha mandanye muryoherwa taragira subscribe rero kuracerwa cyane rabugire subscribe ni ibintu bishasha n'umwaka mushasha namusi rero mfite umushitsi twavuye mu bya music twavuye utugeze mu bahake tugeze mu bantu bahakinga canke se bashobora murabimenya bashobora kubaramutsa ya abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije ariko je urambeshe ivyo unyise inkozi y'ikibi kwanza oya si inkozi y'ikibi barabitahura baramutse nk'umuto bakuzi umwibwire okay je nitwa Tuse Richman nkabandi cyambere cyo ndi mu YouTube nanje mfise aga TV kiwanje online kitwa ku Mos TV kini naco nibaza ko nkora ibintu bya sécurité informatique gusekiriza gufasha abibwa amacano yabo tukayagarukana cyangwa kuyiba oya sini je niba gute sishora kwiba bon ni kimwe ku kindi uri ready ego ko nabonye utaprepaye ntibiyava bigucanga bon je niba oya nibaza kata ni byo mba nzi ndabikubwira ivyo ntazi navyo mva sinoza kubesha ukimbona tusa nta kibazo wagite nikubona cigi kigabasha ndati shaka kugira ikibazo ko dutangura n'ibibazo byacu oya shasi nije na boss nibaza kweri bon ikibazo nagize ko twenga neza ukoresha amavuta yawe Ndeyo gutenga akoresha amavuta gusa merci kweri urakoze ariko yene kweri nibaza okay so twashaka gutangura n'ibibazo byacu nta kibazo uratangura jewe je nangorana nashaka nangura sawa ikibazo ca mbere ibi bintu vya journalism abijemo ryari bimeze gute bimaze migi cyana gute nta misi myinshi heze yego nawe barabonye aho batwakira muri Isaac TV niho natanguriye ngaha apa ya formation nari nagize ari mu bintu bya journalist mwabikorera imbere yuko uzaha mwari mubiki je ko rara makuru naronse ngo wari umuntu uzara mu Queen video wabaye bakubwa tubona ama video yego nije naje bari nageze kubyumva gutyo gusa antuka vraiment muri commentaire uzocibona je ntacyo novuga ngaho warabihevye byagenze gute sinizi getse barakubeshe ufite amakuru ko nari mu Queen video wabimbonye he urumva kwera ukuntu babitubariye ninde akubariye biravugwa none reka niwite mu mutego reka niwite mu mutego umutego w'Igresi bisanzwe ni babivuze barabivuze sivyo rero barabeshe kandi ahubwo ni unababesheye ni unababesheye just no babesheye ko ni kazo nani cyane cyambere ego baba warigeze kuba ahantu habubu canke muri kahise kuba ahantu nyene ugatera akajagari gushika yaba kwirukana akajagari byari byagenze gute bigashika nyene ukonona nk'ikintu uri ahantu canke ugagira nyene gutera akajagari je nibaza ko gushika bagusohora bakakwirukana tutaha ivyo ntibiranshikira n'ukuri kuko jewe si ndi n'ahantu sinkunda kuvuga n'amajambo menshi cyane cyangwa ngo sinumva revo reka kwibeshera oya n'ukuri jivyo ivyo kandi iranshika ko ngo ntera akajagari bansohora oya kuko jewe simborerwa icyambere ivyo bikunda kugira n'abafashe hari abantu urumva bashika ahantu kuvuga gusa byabo abantu bakumva barushe tisohoka oya shasi nibiranshikira n'ukuri sinzi ko bizonshikira mu gubu nyene bigeze kubikorera ubona ugasanga baramusohora abantu batora tubibona muteramye nk'ahantu ugasanga umuntu nyene yakubise idozi byatari yabore baciye atera akajagari baramutaye hanze cyane abantu bakagwana abantu bafite ibintu byinshi abagari bagashika bakagwana by'uburofa bigakura bigaca bivamo induru
Yeah. Naramukiwe rero ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri bon ndashaka kubaza aka kazi ukora ku YouTuber mbega uragakunda canke ubikora kubera gusa uvuga ati reka nironderera amahera kubera abantu benshi turazi ni bakora akazi bakunda bakora akazi kugira abantu nk'amahera ivo hama bibandanize wewe urabikunda nyene by'ukuri ku mutima canke ni inyungu hora ni inyungu imeze gute? Bon icyambere ndabikunda ibi byo YouTuber peu importe gusa ndakunda journalisme. Ego Yeah. Ndakunda journalisme. Yego kintu gikunda kandi ubicetezemo n'inyungu nyene nuko bimeze. Yeah. Ikibazo cyanjye kigira kabiri nk'ubu guha awards zibiri muri 2020 urabona ko tuko turarangiza umwaka. Uzihe abaririmbyi babiri bakoze neza bozihe abandi? Abaririmbyi babiri bakoze neza kuri tuse selo tuse mpana ku bandi kuri wonyene. Sha ngatwumvega basho baririmbyi bakoze jembo abaririmbyi ubo bamasora bose muguvuga ati kweri mu petit jewe cyangwa mu petite yaranyemeje umwaka. Oya no byongora kugira swavre kuko barakoze cyane barakoze okay reka nacu oya saba hypocrite vraiment nta muntu ataje no wa mbere no ha Fabirov kwanza Fabirov yego yarakoze cyane kwero no mwaka ibikorwa byinshi wambwiye babiri mbega ubundi wa kabiri naroriro vraiment ça okay yabakiwe rero ikibazo cya gatatu nije ndamukiye Santa ufise abahungu bangahe musohokana? Abahungu bangahe? Yeah. Mufise. Ufise umwe? Urisi kumengo ndakunda kubona kumwe n'abantu batandukanye ukuntu. Kuba kumwe nibisanzwe nkuko nawe turi kumwe umuntu yotubona. Eko jene dusohokana ngo tu. Jewe dusohokana dumaze kusanga hega tuse. Santa. Tuze jewe umaze kusanga kuri TV online cyo mugira amasoni cyane. Oya se amasoni. Vuga havuge none. Jewe makeshi. Naura rega nabanye deje urabizi nano. Sinori kuvugira. Domako. Domako. Jena mana ko nyimigira plaza uri kumwe n'abatipe kandi ibintu bisanzwe. Ujya mujana gutya umugangi nano muvuga izina. Bazi kintu kibabaje. Nuko ntaranajayo. Nterutseyo. Apana guherukayo ntaranajayo. Sha abantu murabesha kwe gusa ntaco ninjyani ko sinzi gituma bishime kubigira. Kandi wamishaka kumbeshera kuva tugitanguye kuganira. Abakozi baza active muraza kumubesha. Oya ariko arabesha karahari. Zo gutatonesha kugira yumva aho yontoranye. Oya sino wenda gutora kandi ndabizi ndakumureka turabibona tuba mu kibano ibintu babiboneka ari abuza murahari. Kibazo canje kigira gatatu uri Murundi? Jewe yego ndi Murundi. Kibazo cyane kigira gatatu. Abasoda ba Mwezi Gisabo babitwa gute? Abasoda ba Mwezi Gisabo. Babita nyatumvega. Ba Mwezi Gisabo. Rero kigwa cakayise je naragikunda kera mugabo ino minsi umengo sinkivyo. Nabita amasuka abadasigana. Abadasigana gito. Niramukiwe n'ikibazo ca kane. Ikibazo ca kane. Ndabona nawe urobaza ibintu bya kahise reka ndakubaze umwami wa nyuma w'Uburundi nawe ninde yabaye umwami wa nyuma w'Uburundi yaranga yatorewe anga yimitswa ngana afite imyaka ingahe? Imyaka sindayizi mugabo ni Charles Ndize bamwita gute iryo ni izina giye hari amazina y'icami Ntare 5 Ntare wa gatanu mbaza ndumva ko histoire yizi cyane nawe wize histoire nk'abandi rega twigiye hamwe n'abahundi abigisha ni bamwe bon kazi kigira kane mu gihugu cyo muri Afrika Turazi ibihugu byo muri Afrika na bimwe bamaze kubijamwo. Igihugu cyo muri Afrika harimo urudome rumwe ruvuga. Akanda bivuga uko. Urudome ruvuga. Rumwe gonyene. Mbega harya uvuze urudome ruvuga makararo k'indome zivuga. Like I ziya ndome zitafise izindi zijako. Okay. Rumwe gutse. Rumwe. Ngetumvega basha. Uganda. Aho harimo zingahe deta? Rumwe. Ni O I A. Ruva ni A I hamwe na U mu kirundi ciza na E. Oya sha kwera ibyo birumva bisaba umuntu yumvire byinshi shakiyaza kiranani kigazo kirananiye gusa wongera muvuga Burundi
Uburundi deja harimwo bingahe none wumvise harimwo zingahe sawa wojewe ko urumva amengo sindakitoa ndakikwishure canke kuko muri kimwe kukindi abakunzi ba Active ni bari grille de correction oya na urashobora kumfasha kugira ngene ndayibonye inzu ugenda ubimenye ngene ndayibonye Chad yego kwira ngena mukiwe n'ikibazo ca gatanu ikibazo ca gatanu okay ikibazo ca gatanu dova bon egeto kuri wewe nyene ndakwaza kujanye na wewe mu musanzo ni ya sport usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose vuga ati ni sport nkora jewe sport canke na sport ugira ubaye ukonye gano ngo atama sport naturellement ndakunda sport urayikunda yego iyo ukora nayo reka nenda kubwira uyane ko mvuga ngo hari abantu usanga atana sport bakora Yego. nubwo no bandi ntayikora nikora nkeka Josh katsindo umwanya mugabo ndakunda course na musculation zo kwiruka apana ngo kwiruka ngo oya genre nyene kugenda nyene kwinona isi kuri gira uriruka hama after ukagira musculation ugaterura oya sinterura jewe sinterura ndagira abdomino javre turakomeye ngatazofise ga oya nazofise singira ngo kujya kw'abakobwa kw'abahungu ngo zitonde oya ndagira abdomino uzigira mu ndoto canke oya ndagira nyene kujya abandi bazikora mugabo nyene kugira okay ikindi nkunda niki hanyuma y'ivyo urumva ndakunda no koga mugabo sindabigira kenshi kandi ntavyonzi muganda bikunda ya okay iki kindi kibazo cy'uwanje oya hari ndira uraheza okay bon ni kibazo cya gatanu yego cya gatanu ni kihe kintu cyari wibaza ko cyari kukugora cyane iyo umukobwa ya gusa rero je ndiko ndaraba bo singe numva sha canke byose urabishaka byari kuba ari sawa je ndumuntu anini nkunda ibintu cyane ibintu by'agaciro nk'amahera canke ibindi bintu nyene urumva ibaza ko nari kugorwa no kubaho nyene life yo kutaronka opportunity yo kuronka basi ibintu vyiza nyene nifuza oya ndiko mvuga like apana mu bintu by'ubuzima uko basanzwe bameze ivyo navyo nomenya kuko je n'umukobwa Cyumva bicike navyo umva sintahura kuko sinshobora kwimagine ikintu. Donc kuvuga ati nubwo no bumugore nkavyara nta ngorane biteye mu bisanzura urabishaka. Bo ivyo rero kwera umugore na ikintu cyambere umwidegenje usanga atamwidegenje batarafise. Ico nico novuga ati cyo cyari nko kungo. Mama kuvyara Byara nta kibazo none wowe ayo niteka ari nababura wagize imana oya pana niteka like ukuntu nyene bigenda ukuntu bigenda kwera umuntu ababara mu kubyara bo ivyo naco biragoye mugabo ntuvyesha pariga ari ikintu naho ubizi yuko ego mugabo utovyesha mugabo uvuga ati vraiment shaka ikintu cyari kungora bivanye nuko kwera ntabikora ubu bo oya nta je nibaza aho nta sinumva ukuntu nta nakimwe jewe nta nakimwe Amiga misi nayo. Yari atari gusa nibaza kandi bisanzwe. Umuntu aramenyera rega ko bana n'ikintu ati bakakimenyera. Okay. Ikibazo cyawe cyanyuma. Ikibazo canje cyanyuma. Okay, bon. Okay, aha Santa haro Afrika continent Afrika yoba igizwe na n'ibihugu bigera kuri bingahe? Ibihugu bingahe? Mugabane wa Afrika ugizwe n'ibihugu bingana gute? Bon, nyimba bitiyongereye. Yari 55, 56. Ujya uberuka rya rero byongera gute? Uya, none ntuzi ko hariho nk'ama leta aguma avuka. Mubu hariho nk'abantu bize histoire. Sudan ikiri Sudan. Yego. Itaraba Sud Sudan. Itaragabura mu kubiri. Ni ibintu nk'ivyo rero nyimba atarindi bintu biraje ni 55, 56. Aya 54 abwo wihenze. 54. Umva nk'uko wega umva weruka kera wengira wize histoire kera. Maize chagi. Bon urumva kameme sinari kuri nk'ivyo nyene naho usanga 55 ko nyine ya mareta usanga yikukira ibintu nk'ivyo. Bon nibaza ko
ikibazo canje cyari cyanyuma hajya ntore bwaheze kumbaza oya we wakwijije bitandatu je nakwijije ni wowe usigaye kuko urazi ko ari we watanguye ikibazo canje cyanyuma ndabona uri umusore woba hageze kugira amahera canke mu myaka izi oya sobonyene wapi ntacyo mu myaka izi reka tubifate ubwo ndazi ntimwovyemera oya nta dore wobeshe sawa na vugisha ukuri abo yazona guterere rega ni hatari impezeya urose opportunité abakobwa babiri nubwo woba warabapropoje bose ko ubakunda kandi bose canke bakaba bagukunda umwe akaba afise inoti nyinshi ubwo urumva cakuganza n'uwundi atani inoti avize kwera ahubwo woguma nyene wisopa kugira umugire neza wohitamwo wagira shaya oya nawe none inoti mugazi bisa amakondisiyo urumva nta mwidegemvyo ubundi nawe basi mufuma muronde namba wazirya uko nyene nawe ni nkuko ivyo watawe wazirya hariho kubaha umugabo ega kubaha mugabo nari amategeko nayiki nyene kukubwe kujya nawe umuhaye 5000 turaja hariya ugira iki ucugira iki yego umugabo ategeza ku biko nawe yazi guhaya arakubwira ati so duge ruguru ugira iki n'iki ugira ibi bon aya icyambere byose raza karamwumvikana kandi nta muntu twese tuvugisha iyo turabantu twese turakunda ibintu nta muntu yanyu ibintu byiza umuntu ibyo ni niteka hari umugabo hari umwumvikana ataca kuganza ngo we Mario nk'aba bandi usanga mengo ni ba Mario ukuntu gusa ivyo bintu nta muntu yokwanga ibyiza oya naurana ntuba mu gihugu nubibona ibintu ugasanga umugabo baramuganza muhira kubera ngo umugore afite inoti donc aba yarakowe aterefone ari nk'ahantu gaca mu telefone ati nyaruka ibyo byose nawe urabizi niba jeje no ikikuru no uwo niwe wese muri babiri umwumvikana none uvuga ati none shira imbere none yobaho ugasanga arayaguha ariko nta mategeko ego bivanye n'ukuntu mwumvikana cyangwa ukuntu abari we yagukunze nibaza ko aca kuba byose bivanye n'ukuntu umuntu yubaha erega je kandi sinibaza ko ari amategeko kujya nawe dufate uyatanga woshaka kuvuga ati gira iki niki utuje hariya uvuye utuje hariya oya ari amategeko atambangamira kumidegemje wanje nibaza ko ayo mahera nta muntu yo kwankama reka shayo ni ahubwo utomboye mwe murafini wowe umuntu azanye inoti ngaho ngacura bari kareka ivyo mwe mubiku nta muntu uko gusaba kubivuga umuntu azanye inoti nta muntu azanga aya ukomera ko bagukwa cewe gusa batamfata nk'umujango nyene bandi bangore cyane ari gerega mwiyo misi wabyemeye akakweka vyuma ko ari embo cyane ariko gasanga mu yindi misi oya aho rero ahonye oya ores no imeze oya ntabyumenya rero niyo ngorane haba bon byashitse rero mwatanze live wabandanye ubikorera ko dusenga Imana igakora ibitangaza agaca hinduka reka nakiranira Imana yego so tuse rero reka ndagushimire wakoze yego ndagushimiye cyane ashimira abakunzi ba Isaac TV yakora dukurikirana Isaac TV nimwe ma televiziyo nkunda ngaho mu Burundi imwe televiziyo kirakora cyane igeze kure abantu bashimiye cyane nawe $100 ndagushimire ko nawe yakanya yego mbo tukavuga ane iteka nanjye ndagushimiye abakunzi ba Isaac TV mukurikirane na Kumus TV ego hama murabizi turi kumwe namwe tuba dutesa turabakunda cyane kandi turabubaha ni mwebwe ba boss bacu murakoze cyane umwaka mushasha na Noel nziza ciao ciao Isaac TV